uko rero Kristo ashaka gutwara ubuzima bwawe, wewe umwitwarariko wawe, kuko dufise mpwemu yera, umwitwarariko wawe ni wo kumenya ngo Imana igomba kombaho gute, Imana igomba ko uyu mwaka wa 2022 ngenda gute, Imana igomba ko ubuzima bwanje busa gute, Imana igomba ko nkora gute, Imana igomba ko mvuga gute, Mana unshaka kwiki. Uyu mwitwarariko ukubaka ubuzima bwawe, ukamenya ngo bwubakwa nk'uko Imana ishaka. Naho Imana ariko irabwira Mose ngo nimukore ibi n'ibi n'ibi, bobo bari bafise uruhara juste gukwentervena ku mahore amwamwe y'ubuhinga, ariko plan ni y'Imana. Na wewe urafata ama decision ku buzima bwawe, ariko ndaje kwibutsa no munsi muri kino gitondo ngo plan igomba kuba y'Imana. Twebwe twakijijwe ntituri abantu bapfuye uko babayeho, bapfa ivyo bakoze, bapfa iyo baroye, bapfa ico bagize uko, bapfa ico biganye, bapfa ico bagize gute. Twe ntituri abantu b'ubwo buryo. Kuva twakurikiye uyundi mwami ari we Yesu tukamuha ubuzima bwacu, haleluya, turafise umwitwarariko munini wo kumenya ico avyibazako kugira ngo ico kitugenge.